ubwiyorobetsi bene Isirayeli nibo ba mbere barabiyorobetse. Kubera iki ababiyorobetse? Twebwe nk'igihe rero igihugu dutanguye kukibona turabarundi tutubuni gwacu, twagiye kukijyanira kugira tugishikemo, uwa mbere ni wagitwara duca turicana, kuko utagwe kugishikako yaca avuga atabande ntimuzi, agaca ashaka kubicirayo. Hariho akantu yigishije umukozi w'Imana, umurongozi mubi acarondera babitako. Twebwe uburongozi bwarajaga bukagandagura abantu, rugaca buvuga ngo n'abahutu n'abatutsi bagwanye. Murumva icari cy'uburongozi bubi? Bwo buhejeje kugandagura abantu, bugaca bugenda ngo n'abahutu n'abatutsi bicaye. Abahutu bagaca bavuga ngo abatutsi baratumaze, ntibavuga ngo indongozi ziratumaze kuko zinyegeje. Murabona ingene turiko turagorwa kugira tuve muri ivyo bintu. Turiko tugorwa kubera iki? Izo ndongozi mbi zaciye zibitwegekako, zivyegeka ku barongowe, hanyuma bacaguma ari bo bahigana. None izo ndongozi muracazibona uno munsi? Hari izo mubona mugaraba ingene umenga tumarane? Twebwe bavyegetseko duce tumarana. Reka nta tuza turigira twige. Je mbwira ico gihugu cyo bagifise uburongozi hagapfa abantu nk'abapfuye muri iki gihugu. Uburongozi bwarabaho cyane bwaba. Nibwa bwarabaho nibwo bwabikoze. Butabaho rero cyari igihugu kitagira uburongozi. Naye murumva iyo myaka twamaze rutagira uburongozi. Shoba muga kubera bwaciye bwinyegeza buca bivyegeka kubene gihugu batwagwa. Uno munsi twebwe nyene bavyegetseko ni twebwe turiko dushaka ko turihana.